wa madame bro. Je amazina yanje banyita Mugisha Jean Floribert. Abantuye Canada mu mujyi bita Quebec City. Abanaje ngaha mu mujyi wa Kigali nje gukora ubukwe. Umuntu twakoranye ubukwe n'umwana witwa Ange Doriane Iradukunda. Nitwa Ange Doriane Iradukunda, mba mu Burundi Bujumbura. Uwo mwana twahuye i Burundi, duhura i Burundi ahantu muri concert ya Buravan. Ubundi Buravan ahari yubaho. Ni ibintu byiza bishimishije. Actually nanababwire nti congratulations, mukomeze mukundane. That's what we preach every day, that's why we sing. Niyo mpamvu ejo nzasubira muri studio. Hanyuma ndishimye ku mutima wanjye, biranejeje kumva ko umunsi wa mbere first sight yari kuri The Love Lab. Actually nicyo twashakaga. The Love Lab yari laboratoire y'urukundo aho abantu bagomba kuvana imiti y'urukundo rwabo. So ndabishimiye cyane. Twahuye na Polo hari muri 2018 hari evenement ya Buravan ya Bujalol. Buravan yari yaje kuririmba mu Burundi. Dodo nkimubona munsi wa mbere, ubundi nari nzinanye na Ante wiwe. Ante wiwe niwe aguma ambwira ati arafite mutonya wiwe, naye ndambwira ati uramuzana se ndabe mutonya wawe tuba abagenzi. Araza bazananye muri concert ya Buravan. Umunsi wa mbere tubonana, the first time tubonana na Dodo, nza mbona ni umwana akeye kweli. Ndavuga ati uwo mwana araza ndi presenta nawe ari presenta, hama tuba abagenzi gutyo tugumanya umwanya muri concert ya Buravan, turi enjoyinga turi kumwe. Nanje nari ndamuzi bamuvuga, numva inkuru ziwe mu gasenda amaze kumubona sembwa mubona. Hama turahura ari presente Polo, Dodo, no cousine très kumwe, no tante. Hama turaryoherwa bisanzwe tutari kumwe ari kumwe n'abagenzi biwe, naje ndi kumwe n'abo batante. Après turakumva ngo biba bije, tubuje gatonya tugenda ahandi. Chez turagenda. Hama umufiancé wo mu tante acaramubwira ngo twe tugiya. Tena tuze tuzi. Aca dusangayo après. Turaryoherwa turatamba. Après sandataha. Ajya ko dutaha. Ntabwo namenye umwana iyo yagiye. Ariko ndabaza Ante yo ese Dodo yagiye he? Acambwira ati yagiye muri club. Nanje vuga ati umwana ndamukurikira tu. Ndamusanga muri club. Muri club tubandanya twinjoyinga. Nanje nari ndamuzi bamuvuga, numva inkuru ziwe mu gasenda amaze kumubona sembwa mubona. Hama turahura ari presente Polo, Dodo, no cousine très kumwe, no tante. Hama turaryoherwa bisanzwe tutari kumwe ari kumwe n'abagenzi biwe, naje ndi kumwe n'abo batante. Après turakumva ngo biba bije, tubuje gatonya tugenda ahandi. Chez turagenda. Hama umufiancé wo mu tante acaramubwira ngo twe tugiya. Tena tuze tuzi. Aca dusangayo après. Turaryoherwa turatamba. Après sandataha. Ajya ko dutaha. Umwana twarinjoyinze muri club, ariko muri club ntabwo nahise mfata nimero ye. Nimero yiwe nagiye kuyifata mu nyuma, umwana ndamureka arataha, naye ndataha. Ariko bukeye bwaho ndabaza namba yiwe Antiti wampa nimero ya
Ange Dorian arayimpa, umwana ndamwandikira, turatera blague gatoya, turachatinga. Shitse muhira asanga message ni follow nimero yanje iranse gute, cambwira ngo nende ifise zakwe ndayiguhaye, ambwiye ko ari umu fiancé w'umu tante yamuhaye. Ok, twakora bisanzwe nyene ko ntari intéressé, mbasi tuma tuvugana gutyo turatera blague gatonya, ariko umwana uraza abana b'abadada kungene usanga ari umwanya wa mbere usanga bagoye, umwana aragara, nanje mvuga tu sije nzaguma ndakwandikira tu, umwana aguma ndamwandikira. Hama après ça umwana haraca igihe tutavugana, ariko dusubira guhurira ahandi hantu mu mujyi wa Gitega ni Burundi. Duhuye Burundi turasubira turinjoyinga muri club. Aramanuka, agiye kumanuka i Bujumbura, nanje musubira kumanuka i Bujumbura, tubandanya duchatinga, aho turaba abagenzi, turafata umwanya turahura muri town, tugasohoka. Dusohotse turaba abajama, turaba abagenzi. Umwana ndabona ati umwana nubwo abana b'abakobwa urazi ingene bagara, ati nubwo umwana agara uramubona ati umwana azaza tu, kuko umwana naramusaba programme nta rimwe yigeranya nkira programme. Ndamusabye gahunda yarayimpa, akambwira ati no problem, turabonana, akaza. Ubundi umwana ataja kugushaka arakubwira ati ntabwo bishoboka. Après ça umwana dodo ndamusaba gahunda, turi babiri, turasohoka ahantu, araza. Ntabwo nigeze ndamubwira yuko umwana shaka relation nawe, antuka nawe nyene yarabibona tu. Hama kuri ico gihe, hanyuma mu nyuma c'était bonne année 2019, umunsi umwe ndapostinga amacouple y'aba sœurs, aba frères. Esa cara umwana cara komanta amastatut yanje, carambaza ati ese nawe kutishizeko? Ndamubwira ati nishireko gute kandi jewe ubizi ko ndi single. Hagiye habe bona nyene hajya minuit usuheta abantu meilleur vœu quoi. Cambona yashizeko abo bavukana bose, genre n'abagabo babo n'abagore babo. Ndamubaza cyo nkoresha boro rero nta muntu ufise kwa ngo ya nyene cyatangwa twavugana iki. Le premier non minigeze arambye meilleur vœu, on va très twavugana nyene twavugana biraba ibe bitesa nyene conversation zibushe. Arambye meilleur vœu, arambye asesure z'umwaka ukurikira twifuza. Umva birankoze ko nyene ubwo kwihagarara ko kuvuga ati uyu wapi. Guhera uwo mwanya umwana naciye mbona ati umwana rero arashaka tu, nanje mbandanya ndamuvugisha. Après twavyisanzemwo, dusanga twasohokanye, twakundanye. Ubundi nuko byagenze kugira dusohokane na Ange Dorian. Hama haciye imisi turasohokana, ndamupresenta famille iramubona, aramenya aba sœurs, aramenya aba frères. Arambwira ati ufite famille nziza, naye ndamubwira ati merci. Hama après aho ndajabuka ndagenda ndazamuka ngenda rero ndaronka visa intwara Canada. Ariko ngiye Canada nari nzi ko bizatugora, muga umwana twagumye tuvugana neza. Umwana turagumana, haraca 3 ans ndi Canada nawe ari Burundi. Umwana tuguma duchatinga, tuvugana neza, andamukiriza umuryango, nanje ndamubaza ko akomeye. Mu nyuma araba umuntu kweri njya niyumvamo yuko numva umenga twokora ubukwe, kuko dodo yambereye umwana mwiza. Ubundi relation à distance zazigora, ariko we
twaragerageje tuguma tuvugana neza, aransurira umuryango ya Dodo nawe nyene ahari ubu turi kumwe, twakoze ubukwe, naje ngaha Kigali tuje gukora ubukwe na Dodo, ubu turi abantu nk'umufasha, turafashanya muri vyose, ya niko nabivuga. Turasangira iri kumwe n'abagenzi biwe babiri n'umukuza wiwe, bacamaza ngo c'est ton ami ngo non, mon girlfriend. Et déjà petit nanjye cyane ndayifata ko nyene personally kuvuga ngo ya turasangira après oya ndataha, turasanga tuje gusangira ndataha, tuma tuvugana nyandikira mu gatondo araye neza, midi bon appétit, nijoro ryame neza, n'ivyo nyene. Nyuma ndavuga mon type ari romantique. J'ai jamais eu un type ari romantique à ce point. Alors, tubandanya tuyaga neza, ubundi nakubwiye ati relation ya distance yazigoye, hari igihe uja kure y'umuntu ukumva kubwira amajambo ya nana, ariko twaragerageje tuguma tubana neza na Dodo. Mu nyuma ndafata decision ndavuga ati Dodo wewe numva nakora ubukwe nawe. Aho nari Canada nawe atuye Burundi. Ubundi mu muco wacu w'i Burundi hariho imakuntu imanza ziya zikurikirana, ndakora prédote ndi Canada nawe ari Burundi, umuryango waje agenda kwimenyekanisha muri famille wiwe. Après ça turakora dot nayo nyene yahabaye atariho ndi, nari ntuye Canada nawe ari Burundi, tukoze dote, ibintu bigenda neza, imiryango iramenyana ya. Hama après ndaza Kigali ahangaha ndi nje gukora ubukwe na Dodo. muri je no vumengo ntibizobandanya kuko amour à distance en fait ntibishoboka. Hama aragira ko agenda, turamuherekeza, après tukaza turavugana, vraiment yarabaye umuntu mwiza, ntiyigeze nta munsi n'umwe atamvugisha. Twagishikaye twavugana nkaho ari ino, twavugana umwanya wose, umva ntiyari amasaha sinari amasaha, ugasanga mbyutse tuge ari 4 heures niyo nasinziye, 8 heures nategetse kuja ku ishuri. Dodo aho yari ari Burundi twavugana kenshi, ntabwo haca umunsi tutavuganye. Yari Dodo n'umuntu twavugana hari haciye 3 ans tutabonana. 3 ans ni imyaka myinshi mutari kumwe n'umuntu mukundana gutya, ni igihe kinini gose. Ariko Dodo chaque jour twaravugana, nta munsi wigeze uhaca tutavuganye. Ndabona ko ari umwana nawe nyene nabivuga gute, ndabona ko ari umwana nyene yarezwe neza n'abavyeyi biwe, aranyemerera turabandanya projet yacu, ndamubwiye ama projet yanje akambwira ati ni byiza. I Burundi nkumva ameze neza, hari abanye neza na famille yanje irambwira ati ujya mwana ujya mufasoni ameze neza, n'umwana ameze neza, ati Imana ibandanye baje imbere muri relation yanyu. Nuko turabandanya turakomeza je na Dodo kugeza ngaha aho twafashe decision yo gukora ubukwe je na Dodo. Ubu tubanye neza, n'umwana nkunda cyane. Dodo
ahari Imana imumuhezagirire kandi bandanye imuhunda imigisha. nta musima akamvugisha. Icya kabiri uko ndamuzi ari honnête. Ikintu kimeze gutya arakubwira je ndasohotse n'abagenzi ngiye aha, yarambwiye ko afite programme, bon usanga ibintu byiwe byose yabikubwiye, ndasohoka ndaza kuja aha, mvuye ku kazi ndaza gusangira n'abagenzi. Gukora ubukwe ntabwo vyoroshe. Gukora ubukwe muri kino gihe cya corona ntabwo vyoroshe. Nari hariya ndi Canada, agomba numva ngaha Kigali bari muri lockdown y'umwanya wose. Ese ndavuga ati je zakora ubukwe gute? Aho bakavuga ati ubu kugira ukora ubukwe Kigali urekuriye gukora ubukwe mutarenga abantu muri 10. Ese je nzakora ubukwe turi abantu 10 kweli? Kandi nanje mfite famille nini, ariko ubundi ntako twari kubigira. Naye ndavuga ati ntegeza gukora icyanzanye, turakora ubukwe, turaryoherwa, tuenjoyinga n'abavyeyi. Abavyeyi barahageze, abafrère bakenya baraza, ibintu biragenda neza. Ubu turi ngaha turabanye neza je na Dodo aha Kigali, tumeze neza gose. Nubwo umuji uri muri lockdown turagerageza tukinjoyinga tu je na Dodo. Muga c'est pas facile. Nk'umukobwa wamufise amahebe yuko mariage yawe Dodo aba ari ibintu biba biri ntiyamusanga ugira genre ufise nk'amafoto y'amadote atandukanye ugatije ndazometse uku amadecor tu vois. Mugabo wibutse ko atazoba hari kumva nyine ko bitoroshe bigoye kwakira. Umunsi wa mbere wari umunsi uryoshye cyane gose. Yari umunsi umeze neza cyane gose kuko ubundi no munsi twagiye turakora ubukwe je na Dodo biciye mu mategeko, turaja mu isengero baraduhezagira. Urumva ko ari ibintu bitaba byoroshe, ni ibintu by'agaciro gose, ni ibintu binezereje cyane. Ubu je na Dodo turabanye neza cyane, twambikanye impeta. Ubu turi umwe. Mariage yacu yari prévu le 29. Et prévu le 29 juillet. Ntivyakunda. Bari bakiri muri guma mu rugo. Urumva turayihindura. Tuvuga ati ntidushobora gufata indi date tutaramenya ryari lockdown izohera. Turarindira, mu nyuma tubona baruguruye, niho twaca dufata indi date tugira le 6 plutôt. Hama indi challenge twahuye nayo nuko umuntu wese aba yifuza kugira mariage de son rêve, kati ibintu ushaka bimeze gutya, uri kumwe n'umuryango wawe wose, hari abantu baba wifuza ko bakuba hafi. Malheureusement ntibyakunze, hari yuko dutegetse kugira 10 personnes. Projet yanje yo kuvyara abana, ndakeneye abana babiri. Imana niyampezagira nkaronka umuhungu n'umukobwa, nzabishima gose. Bon, nanje nicyo cyifuzo cy'abana babiri.
biba byiza umuhungu n'umukobwa ni bon nubwo abahungu babiri abakobwa babiri it's okay. ubu ngubu kubana n'umugore mu nzu mbona ari ibintu by'agaciro cyane, kuko ubundi iyo uri single ukiri celibateri uba uri umuntu ata projet n'imwe uba ufite uvuga ati ngoma ninjoyinga aho se aho ngiye, ariko ubu ngubu madame arashobora kumbwira ati shushu hageze ko utaha, tirabutahe. Pour moi naco bintwaye kuko nari ndamukumbuye après 3 ans tutabonana tudufise byinshi byo kuvuga, inkuru nyinshi iki sinyanuya nta n'irungu mfise, ariko biranjohera. Hari igihe usanga wasohotse nk'ubu utari kumwe n'umubebi wawe, ariko ugatinda ahantu akaza kukubwira ati shushu tirabutahe harageze amasaha yo gutaha. Nico numva nasangiza abantu batarakora ubukwe, kuko iyo umaze gukora ubukwe n'umufasha wawe muragerageza mugafashanya muri byose. Uramubwira projet yawe nawe akakubwira projet yiwe, mukaraba uko mwayikora. Jewe ibyo nasangiza abagenzi banje, ubundi uri kumwe n'umufasha wawe kirazira. Hari amakouple menshi ubu ariko aravuka ugasanga il est vrai nta muntu n'umwe mudashobora kugira ingorane mu rugo, ariko icyo nahanura abagenzi batarakora ubukwe, iyo ufite umukobwa wiyumvamo mwakorana ubukwe, wafata decision ukayibikora, hama mumaze gukora ubwo bukwe mukirinda amajambo yo hanze y'abantu, kuko haya amajambo y'abantu yo hanze niyo aza kubacanishamo. Ariko iyo mugiye muvuga ati n'Imana iravyigisha, n'ijambo ry'Imana iravyigisha ati, bavuga mu Kirundi ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Murashobora kuja ahantu mutarinze guhanuza abandi bantu bo hanze, mukaja hamwe muri 2 mugahanurana, mukareka kuza muriyumvira ya majambo y'abantu yo hanze, kuko ubundi mumaze gukora ubukwe mwamubaye umwe. Ikibazo cyose kibereye mu rugo mugiresolva muri abantu babiri, we na madame. Premièrement ukubwizanya ukuri, ataca umuhisha nawe ataca guhisha. Ari icyo ufite gukora kikimubwira nawe akakikubwira, hama mugakundana, gukundana biri sincere kandi ukaba honnête, nta kindi. Niyo secret ya mbere ukoresha, kuba honnête hama ukamukunda, ibindi birizana. Dodo ahari yubahwe cyane, Dodo kuko ndamukunda cyane. Ndamukunda cyane kandi nawe arabizi, naramuhisemo mu baby benshi cyane. Ndamukunda cyane rwose. Dodo, I love you. Ahari undi nashite ndamubaza ati wa madame, azanyishyura ati wa mawi. Furu nomubwira niko ndamukunda cyane, ndamukunda imwe sinumva ndabura n'amajambo mu Kinyarwanda, ndavuga amagambo ndabura n'ibyo navuga.
ndamukunda kandi nawe ndaza arankunda icyo ndamwifurije no kuramba tukarambana c'est tout. Bavuga l'union fait la force donc turi kumwe nibaza ko bizagenda neza future yacu ni nziza.